n'Imana idakeneye ubufasha bw'abantu kugira ngo itabare, kandi ntiyumviriza n'amabwire y'abantu kugira ngo ikore, kuko ije ireruwe n'ibicu ije gutabara, kuko ije ireruwe n'ibicu ije gutabara. Nzigisha abana banje gukomera kw'Imana ihoraho, bamenye ugukomera kw'Imana. N'Imana yitwa Ndiho, ntigereranywa n'ibigirwamana, itabara hageze kandi yishurira ku gihe, itabara hageze kandi yishurira ku gihe. N'Imana idakeneye ubufasha bw'abantu kugira ngo itabare, kandi ntiyumviriza n'amabwire y'abantu kugira ngo ikore, kuko ije ireruwe n'ibicu ije gutabara, kuko ije ireruwe n'ibicu ije gutabara. Turabaramukije mwese abakunzi ba Nagarebu TV na Nagarebu News, tubashimira cyane kandi tubakengurukire ukuntu mudahengeshanya kubana natwe. Uyu munsi turanezerewe kandi turanezerewe. Uheruka twari twababwiye ko twibwe shene canke channel yacu ya Nagarebu TV, iyo mwari mumaze igihe kirekire mudukurikirana ko dufise umubabaro mwinshi, dufise amarira menshi. Uyu munsi n'umunezero kubera Ndiho, kubera Yesu Kristo. Nagomba ndababwire, Yesu hari igihe prema afata umwanya agatwenza umuntu agatwenga. Nyimba nawe wamaze gutwenza bitwandikire muri commentaire, kuko uyu munsi ndanezerewe kandi ndanezerewe encore ndanezerewe prema, ndaryohewe. Ati vyagenze gute? Hari haheze nk'amezi ngira nk'abiri canke atatu tubashikirije inkuru y'umubabaro yuko shene yacu ya Nagarebu TV bayitwaye, ariko ejo ku munsi w'ejo ibyo bintu byose barabisubije. Abari basanzwe ari ababone bacu n'ubu baracyari ababone, ama video yacu barayadusubije, ibintu byose muri rusange bigize cano byose barabiduhaye. Mu by'ukuri numva ari n'amashimwe akomeye. Niyo mpamvu nkoze iyi video y'umunezero kugira ngo ngaragaze umunezero. Numva nezerewe kandi numva nezerewe cyane prema. Mu by'ukuri turanezerewe cyane, namwe mudufashe umunezero. Bwa mbere twari ko turabaganyira tubabwira ati by'ukuri Nagarebu TV barayitwaye, hasigaye Nagarebu News naho mudufashe. Tunabashimira ukuntu mwatugaragarije urukundo cyane kuri Nagarebu News. None rero impamvu dukoze iyi video, urashobora kubona uyu munsi canke ejo ubonye Nagarebu TV uri kuragira amarosheshe kuri YouTube ukabona urayibonye. Nimuze muhagure muvuga ati yo abantu bo muri Nagarebu bashe n'ababeshi, oya suko bimeze. Niyo mpamvu dushimira ko ari iyi video kugira ngo dutange umuco. Mu by'ukuri twari twababaye, harimo abantu bari binjiye muri Gmail barayihakinga, hanyuma dusanga bahindaguye ibintu. Mu nyuma rero turegera abahinga baradufasha, na n'ubu kandi nabo badufashije, ariko cyane cyane tubishimira Imana yo mu ijuru, niyo yakoze igikorwa gikomeye cyane kugira ngo tube dufise umunezero. None rero turaryohewe by'ukuri, umutima wanje uranezerewe bimwe ntovuga kubw'igaruka rya Nagarebu TV. None rero tubasabe, urugendo ruracakomeza, ihangiro no gukwiza ubwami no gukwiza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kugira abari mw'isi yose bamenye ubutumwa bwiza kandi bizokunda. None rero nawe ubidufashemo, dushize ko video mudufashe, mugire j'aime, mugire partage. Ari ibintu mwabonye bitameze neza, mudufasha muca mutwandikira kugira ngo tuze tubihindure. By'ukuri rero turaryohewe kandi turaryohewe. Muze tubandanye urugendo kuri Nagarebu TV, tubandaniriza aho twari tugeze, kugira ngo ibintu bishishikare kumera neza kandi bishishikare kuryoha, kuko ibintu tuzobihindurwa ntitutarambirwa. Hari igihe bikora nko gufyina, ariko ugasanga Imana izobiguhembera kandi izobiduhembera n'ivy'ukuri. None rero turanezerewe cyane, subiriye gutangarira Imana ukundi gushasha, kuko hari igihe ikora ibintu na ukumigwa ugatangara forever. N'ubu rero naje sinditora, sindamenye ibintu vyabaye, ariko ndabishimiye Imana, ndabishimiye Data wa twese, kuko ari wagenda kuranya ibihe ku muntu. Uyu munsi aranezereje forever, uyu munsi aranezereje.
abantu bumva bonezeranwa nanje mwandike muri commentaire. Vraiment ndaryohewe kandi ndaryohewe cyane. Nuko rero twobicisha amajambo yari inkuru y'umunezero. Abo bishoboka namwe mwandike muri commentaire mutubwire nyimba munezerewe, ariko nubwo mutonezerewe jewe ndanezerewe vraiment, kandi Yesu avyumve ndamushimiye aragahezagirwa. Nuko rero nitwobaha video niniya cyane, ariko reka turangize dushima Imana. Mwami Yesu turagushimiye kandi turaguha ishimwe n'icubahiro, kuko ari ugenda ukuranya ibihe ku muntu. No tugushimiye ko twiyumviriye ko Mwami twari dufise umubabaro mwinshi dutakaza iyi cano, ariko usubiriye kutugirira ubuntu. Kumva urabona ko ari izofasha bene data mu bihugu bitandukanye kugira ngo igaragarize ubutumwa abantu benshi. None turasabye kugira ngo dukomeze mu izina rya Yesu, uduhe intege n'inkomezi zo gukora ibi bikorwa, kandi tutabikora mu mubiri ariko tubikora mu mpwemu, ko tuzi neza ko tuzobihemberwa. Nuko tubisabye dutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.